Ndaramukije mwese muriko muratwumviriza ndabakaze kurana makuru yo mu kino gitondo mukaba muyashikirizwa na Virginie Rupia fatikanije na Nadia Shimimana muhinga bw'ivyuma bikuru biyagize. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarahaye umunano kuri uyu wa kane wahora aserukira hamwe mpuzamakungu PAM mu Burundi Senunu Tala nkuko rero byamenyeshejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wishinze iterambere mu Burundi OPDD ngo yaraje rero kumusezera kuko ikiringo cyo guserukira PAM mu Burundi cari carangiye. Uburundi ngo ntibushobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ivyo bivugwa n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro mu nama yagirishije abaserukira ibihugu byabo mu Burundi be n'amashiramwe mpuzamakungu. Aho ni mu gihe intumwa za leta y'u Burundi ziherutse i Geneve kugira ngo zije kuganira n'igisata c'ishami mpuzamakungu nikijejwe agateka ka zina muntu zikaba zasanze rero hatumwemwo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Abasanzwe rero bafasha mu gisata c'indero basabwa rero gushira uburyo mu gice ca shure shingiro mu ntumbero yo gutorera umuti utunenge tubonekeza muri ico gice. Ako kabo magategwa rero bakaba bagatewe kuri wa kane na niyo nkuru Anatole asanzwe rero ari umuhanuzi mu biro by'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi mu nama yatunganijwe n'ubushkiranganji bujejwe indero bufatikanije n'urunani rw'amashirahamwe nka Care Action Aid Reja hamwe na Roche. Ngivyo bikuru bigiza no makuru mu kanya gatoya ni inkuru imwe ukwayo. Ndasuye kwifuriza igitondo ciza kaze kandi kurana makuru nkuko mwari muhejeje kuvyumva mu nkuru umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarahaye umunano kuri uyu wa kane waharaserukira ishamwe mpuzamakungu PAM mu Burundi Senunu Tala nkuko rebi byamenyeshejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wishinze iterambere mu Burundi OPDD mfunyafunyo yaraje kumusezera kuko ikiringo cyo guserukira PAM mu Burundi cari carangiye. Jean Bosco Girufishaka amenyesha kandi ko yahora aserukira PAM mu Burundi yijeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kwiryo shira hamwe rizobandanya rero rishigikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu bijanye no kugaburira abana ku mashuri. Userukira ishirahamwe mpuzamakungu PAM ngaha mu Burundi akaba yaraje kumumenyesha ko ikiringo ciwe cyo guserukira iryo shirahamwe ngaha mu Burundi carangiye. Kace rero kaba akaryo keza ko kuganira kugukorana kwaranze iryo shirahamwe hamwe n'ibiro bya nyiricubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Akaba wo arongoye ishirahamwe PAM yakeje cane yongera arashimira nyiricubahiro kukungene yitanze mu gushigikira umugambi wo gufungurira abana mu mashure ngaha mu Burundi. Akaba yahereye ku kuntu yemeye kuba umuhetsi w'uyo mugambi muri kino gihugu, aragaruka ku ngendo yarongoye mu bihugu vya Senegal na Benin byo kuja kuraba ingene uwo mugambi wifashe kugira ngaha mu Burundi natwe dushobore kugira ico tubigiyeko. Aragaruka ingene yafashije kugira ubushikiranganji burabwa n'uwo mugambi bushobore gukorana bushobore gushigikira ubushikiranganji bw'indero kugira nabwo nyene bushobore gukorera hamwe kubijanye n'uwo mugambi. Akaba atibagiye no kugaruka ubwigoro butandukanye yakoze kugira ashobore gutuma uyu mugambi uronka abandi bashobora kuwushigikira bashobora kuwufasha, eka bakaba yavuze n'ibindi vyinshi byashoboye gukorwa muri ico kiringo. Akaba nyene icubahiro nawe yamwipfurije ukororanirwa mu mabanga mashasha agiye kujamwo. Akaba kandi mu kurangiza bemeranije ko iryo shirahamwe PAM n'ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bigiye kubandanya bikorana neza kandi bikomeza imigenderanire ihari kugira abana b'u Burundi bashobore kuronka bose ifungurwa ku mashure kugira n'abatarashikirwa bashobore gushikirwa. Uburundi ngo ntushaka kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ivyo bivugwa n'umushkiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro mu nama yagishije abaserukira ibihugu byabo mu Burundi be n'amashiramwe mpuzamakungu. Aho ni mu gihe intumwa za leta y'u Burundi
ziherutse kuja i Geneve kugira ngo zije kuganira n'igisata c'ishami mpuzamakungu ONU kijejwe agateka kazina muntu, zikaba zasanze hatumiwemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi muri ico kiringo. Uburundi bugasaba abo bantu nyabuna kwitaba ubutungane bw'u Burundi. Kurikira Albert Shingiro. Kujana n'agateka muntu rero murazi yuko hariho intumwa leta y'u Burundi yarungitse hari Geneve kugira ngo ije kuganira n'igisata c'ishami mpuzamakungu ONU kijejwe agateka zina muntu. Mugabo bashitseyo basanga harimwo abantu batumiwe dusanga muri bo harimwo bariko bararondegwa anga mu gihugu wacu barondegwa n'ubutungane kubera kumbure ivyo bakoze mu 2015 cyane cyane mu bijanye no guhirika ubutegetsi bwitowe n'abene gihugu. Urumva rero nka leta leta nkozi ntidushobora kwicarana nabo bantu bashatse guhirika ubutegetsi. Murazi ko bamwe muri abo bahavuye bafatwa baraciga urubanza baraja mu gasho. Nico kimwe rero nabo bandi rero ndabateye akamu kugira ngo abitwa bose ko bafite ico biyagiriza ariko baronderwa n'ubutungane baze bashobore kugira ubutungane, hanyuma bashobore kumbure basanze bagirwa n'iryo kosa bashobore kuja mu gasho, hanyuma uko imyaka igenda niko genda baraheza urubanza babaciriye mu nyuma bashobore no kuja hamwe n'imiryango, bashobore kuja hamwe n'imiryango abana babo n'abagore babo kugira ngo ntibagume bari hanze binyegeje. Nta buzima bwiza ariko baragira hanze binyegeza. Kiza boza ngamu gihugu iwacu murana ko dutekanye, turiko turafasha n'ibindi bihugu byo mu karere n'ivy'ahandi kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke. Turiko turakamisha amahoro n'umutekano mu bindi bihugu, nico gituma abo bantu bahunze ubutungane ku by'ukuri botahuka. Byo gutangaza ibibanza mu bijanye n'agateka kazina muntu naho bisa bisanira n'ivyo ko ibyo twagize twebwe twanse kwicarana n'abantu bashatse guhiga ubutegetsi. Urumva yuko bidakunda. Ntukunda guha akarorero umuntu aje mu rugi wawe ashatse kugira nabi, arakomerekeje umwana wawe canke ararasha umwana wawe, aciye ahungira mu nzi kurikira ku mubanyi. None uwo muntu ugiye ahantu mwo kwicarana kugira amahoro. Isaha 12 sinzi guta 33 hano muri studio turabandanya n'amakuru twabateguriye. Mwijanye n'igisata c'indero, abasanzwe bafasha mu gisata c'indero basabwa gushira uburyo mu gice ca shure shingiro mu ntumbero yo gutorera umuti utunenge twibonekeza muri ico gice. Abo kamo akaba gatewe kuri wa kane na niyo nkuru Anatole asanzwe ari umuhanuzi mu biro by'umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yatunganijwe n'ubushikanganje bw'indero bufatikanije n'urunani rw'amashirahamwe nka Care Action Aid Reja hamwe na Roche biciye mu mugambi dukurire hamwe mu ntumbero yo kurondera uburyo bwofasha kugabanya utwo tunenge. Anatole niyo nkuru akavuga ko leta rero ibandanya ikore bishobokenewe byose kugira ngo igisata c'indero kibandanye gitera imbere. No munsi twari dufise inama nininya yagutse y'abasanzwe bafasha ubushikiranganje bw'indero kugira ngo duhanahane ivyumviro dushire kuraba ingene twokwegeranya uburyo bwo gusahiriza uburyo leta isanzwe ikoresha mu bushikiranganje bw'indero, ariko na cane mu gisata c'amashuri nshingiro. Nivyo hari ibibazo kandi n'ibibazo bitandukanye, nk'ibibazo bijanye n'ibirasi bidakwiye, ikibazo kijanye n'intebe zidakwiye, bya bikoresho mfasha nyigisho bidakwiye, nuvuga ko ibitabo by'abarimu by'abanyeshuri ntibikwiye, n'abarimu ugasanga ntibakwiye, kandi ugasanga nabo dufise ubumenyi ntibushemeye cyane gose, byerekana yuko dufise ibibazo twashaka ko twofashanya n'abafasha ubushikiranganje kugira ngo dushobore kuronka ubundi buryo kugira ngo dushobore kurako izo nzitizi izo ntambamyi zova mu nzira kugira ngo ico gisata c'ubushikiranganje kijejwe amashuri y'ishingiro kimere neza gusura. Leta y'u Burundi ibicishe mu bushikiranganje bujejwe indero yarakoze kandi bandanya ikora kandi izobandanya ikora ibitari bike byarakozwe. No kuvuga yuko naho tuvuze ko hariho intambamyi, izo ntambamyi zihari mugabo yarakoze ibintu byinshi. No kuvuga yuko hariho amategeko agenga indero mu bisata byose, duhereye kuri gisata c'amashuri shingiro turafise amashuri arahari, ivyo bitabo birahari, izo ntebe zirahari, abigisha barahari, izo nyigisho ziratangwa. Nuvuga ko rero uno munsi twari kugira ngo dusire kurondera ingene tworonka ubundi buryo kugira ngo utwo tunenge dushire gutorera umuti turonke indero y'akanovera mu mashuri shingiro. Uno munsi tugomba yuko abofasha bo bari umurundi ari mu Burundi canke umurundi ari mu mahanga canke n'abandi dusaba tuvuga ko basanzwe bafasha uburyo cane buvuye hagati mu gihugu, kuko mu gihugu turahari twashobora gufasha umwe n'undi aterera. Uno munsi rero iyi nama yiyaguye twagomba ko rero ya mashuri shingiro gisata coshobora kuronka uburyo bukwiye kugira ngo indero y'akanovera yiganze amashuri shingiro.
Tukiri mu gisata c'indero, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana hamwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Sylvia Nzeyimana basaba abarongoye ibisata mu makomine no mu ntara no mu makomine gufasha abagiye mu karuko k'izabukuru mu kubarondera impapuro zikenewe mu ntumbero yo kubafunyiriza urugendo batiriwe baraza mu biro vy'ubushikiranganji. Hakaba hari mu kiganiro n'abenegihugu mu ntara ya Ngozi cabaye kuri uyu wa mbere muri komine ya Gashikanwa, bakamenyesha ko ubushikiranganji bwose bumwe mu bibwega bwitunganije kugira ngo agahembo kabo bakukuruke kazonyaruke kubashikira. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Dieudonné Rwabariro. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana asaba abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine ko bofasha kugira ngo impapuro z'abagiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore kuziterako igikumu vyoroshe. Ijanye n'abakozi bagiye mu zabukuru kubituraba hamwe hoba hari igikenewe mu bushikiranganji bwacu tuzogerageza kuborohereza. Arico gituma mboneyeho n'akaryo ko gusaba abarongoye indero mu ntara no mu makomine mu gihe boba abagiye mu zabukuru bakeneye urupapuro urucanke ururiya rusinywe n'umushikiranganji kuri bibaze bigore ngo bamanuke Bujumbura baze bace kuri mwebwe hanyuma mu bitubwire hanyuma tubasinyire urwo rupapuro. Nayo umushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko bagiye kwitunganya kugira ngo akazi kagume gakorwa neza kandi abagiye mu zabukuru ashobore gutunganizwa. Sylvie Nzeyimana n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya kiza sida. Natwe umushikiranganji bw'amagara y'abantu natwe tugiye kwitunganya neza kuvyo dushobora aho tugeza tuzogerageza kuraba ingene bokoroherwa muri izo nzira bazoba bariko baracamwo kugira ngo batunganirizwe vuba hashoboka. Mboneyeho gutera kamo abakozi bacu mu gisata cacu abari ku kivi mubandanye mukora kwa kundi nyene mwitanga nimba ntari uwo mwahora mukorana agiye mu karuhuko murumva yuko akazi mu minsi ya mbere gashobora kuba kenshi ariko umwenegihugu akeneye kuvugwa wewe ategerezwa kuvugwa ariko tuzoca tubitunganya kugira ngo abenegihugu bitura ibitaro n'amavuriro bagume batunganirizwa atagipfuye kurya nyene vyahora. Mwomenya ko bariko bishura ku makenga ko abagiye mu zabukuru bashobora kugira ibintu bibagora. Dieudonné Rwabariro urakenuye. Tuje mu ntara ya Ruyigi, abanyeshure 1112 nibo biteze gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira kuja muri kaminuza muri yo ntara. Abo nabo rero ngo bazokorera mu bibanza bitatu. Umuyobozi w'indero muri yo ntara Sabiyumva Onesphore avuga ko imyiteguro imeze neza kandi ko n'intore z'ivyigwa zarangiye. Ino nkuru nayo tubibaze mugenzi wacu Juvenal Barenga. Mu gihe mu ndwiza ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza kizotangura gukorwa, umuyobozi w'indero mu ntara ya Ruyigi Nsabiyumva Onesphore avuga ko bateguye bihagije abanyeshure kuko intonde z'ivyigwa zarangiye. Kubijanye n'imyiteguro imeze neza, twaratunganije urwaruka cane cane mu kuraba ko intonde z'ivyigwa bizohera, hanyuma no mu kubasubiriramwo nuko utubazo two kwimenyereza reho n'amashure usanga ibintu byo korera mu munani mu makomine barabikoze. Agatekerera impanuro abo bagiye gukora ico kibazo ko bokorana umutima mu nda kuko ari kibazo nk'ibindi na cane cane bakirinda ubusuma. Tugafita icizere yuko rwaruka zokora atabwoba ko n'ikibazo nk'ibindi naho usanga kirimo agatsi no mw'ishure barababaza baramenya ibibazo bibaje gutandukanye, tukizera ko bizogenda neza. Umunyeshure yo kwitegura agakora ivyiwe hama akanezererwa ivyo abona ashoboye, ukagiye mu vyo kwiba aho n'ivyo yari yateye byose babipfuye. Twobahanura yuko bogenda batekanye, ibyo bigishijwe bariko barasubiramwo bagatekana bagakora, mu wese agahimbagwa n'ivyo yashoboye kwishura, kanatsinda biri mu ngeso zivyura no gusuma no mu buzima bukurikira. Nayo ku banyeshure bibaza ko bahejeje amashure yisumbuye baba bahejeje na cane cane abigeme, warongoye indero mu ntara ya Ruyigi arabakebura ko nyabuna bo kwitegurira kubandanya inyigisho
inyigisho za kaminuza. Hanuro noshikiriza nuko burya hariho mu rwaruka dufise bamwe usanga bibazanga bamaze amashuri yisumbuye ngo birakwiye, ahubwo haba hageze ko biga nyakwiga. Turamaze kubona mu bisata bimwe bimwe bijye bijanye no kwigisha section pédagogique, ugasanga harimwo abanyeshure bagiye gukora minenegwe, amashuri twayamaze, turamaze ndetse no kumenya ko hari baza gukora abavyeyi barakiri inkwano. Uwo rero gukora ikibazo atekanye usanga taronka amanota atatomoye. Rero tubasaba yuko bomenya yuko ahubwo umaze amashuri yisumbuye ubugoma wige nyakwiga kugira tujane n'igihe iyo kigeze. Kubijanye n'ubukene bw'imodokari hamwe n'ubukene bw'igitoro bikunze kwibonekeza, Sabiyumva Onesphore avuga ko ico kibazo catorewe umuti. Kubera ubushikiranganje haraba n'amanama tukarabira hamwe aho bigeze, n'ubundi nama yarabaye. Rero baratubwiye ko biteguye neza, biduga irahari yategekanijwe. Hanyuma bijanye n'ibitoro navyo uko n'intwaro iradufasha, iyo bishise tugasanga giciye kiboneka baradufasha mu bwo buke bagashira imbere ico kibazo ko cokorwa atangorane zihabaye. Tubibutse ko ico kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza kizokorwa kuva ku igenekerezo rya 11 gushika ku rya 14 z'uku kwa Mukakaru mu ntara ya Ruyigi. Juvenal Barenga ku bwa radio Nderagakura. Juvenal Barenga, ishamwe FVS Amade Burundi ryaratanze kuri uyu wa kane impapuro kugwaruka rwakurikiranye imyuga yo kubarira, gusudira hamwe no gukora intebe. Ubugwaruka rukaba rwararonkejwe kandi n'ibikoresho bizobafasha gutangura imyuga bize. Userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe Space Nihangaza yabahanuye kugira ishaka mu bikorwa ngo bicishe bugufi babe intungane bongerero babe abizigirwa kugira baze bashikire iterambere. Turamutse dushikiriza impapuro z'umutsindo ugwaruka 27 bize imyuga itandukanye, hari abize gushona, hari abize bijya byo gusudira, hari n'abandi bize bijya byo gukora intebe zijyanye neza kijambere z'amafoteyi. Bose hamwe n'umugwi ugwaruka rungana 54, 27 bigiye rahi Bujumbura, abandi 27 bigiye Igitega. Iyo mugambi washobotse kubera twafashijwe n'ishirahamwe ry'ababirigi ryitwa Kiyo, naryo rikaba ryahawe uburyo n'igihugu kugira ngo gifashe mu iterambere ry'ugwaruka rw'u Burundi. Mu mpanuro rero twabatekereye twababwiye yuko bogira ishaka mu bikorwa, kuko iyo umuntu ageza kwiga ntaba aramenya vyose. Rero bicishe bugufi baje hamwe n'abajya babinonosoye batangure kumera nk'ababafasha, hanyuma uko umuntu abumufasha niko nawe aja aramenya umwuga kurusha. Kandi uri gufasha umuntu yamaze gutsimbatara n'abakiriya biwe barakumenya. Ikintu rero twabatekereye c'impanuro zikomeye, ikintu cyo kuba intungane, ikintu cyo kuba umwizigirwa. Umukiriya aguhaye uburyo bwiwe ubukoreshe mu bugwaneza, atacurondeye kugavura, atarondeye gutunga byihuta ngo have usanga uriko gukorakora mu bintu by'abandi. Abanyamyuga kandi twabahanuye nuko botanga amasango y'ukuri. Iyo umuntu aguhaye igikorwa umuhe itariki y'ukuri, ntaje arazembagirika aja kuza asanga utaraheza. Hanyuma twababwiye yuko mu bintu by'imyuga, ibintu byose by'iterambere igikuru n'abantu. Twababwiye yuko bogerageza kugira ubuntu. Turabwira mbere n'umugani w'ikirundi uvuga uti Imana iguha ubuntu, ubuntu bukaguha abantu, abantu bakaguha ibintu. Isaha 12:44 hano muri studio mu bijanye n'amagara y'abantu kuva gushika mu mwaka wa 2025 leta y'u Burundi yifuza ko atamukenyezi canke umwigeme bashika ku bice 10% baba bakigirirwa ko ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Nimwe mu mahangiro 13 y'isi yo kugwanyikiza sida. Bivugwa rero n'umunyamabanga nshingwa bikorwa ntayegayezwa mu bushinganje bw'amagara abantu no kugwanyikiza n'inganda sida Zoronkankuze Jean Baptiste hari kuri wa kane mu ruganda rwo kurabira hamwe icigwa mu ngiro y'uwo mugambi w'isi wo kugwanya umugera wa sida kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2026. Akamenyesha ko muri uwo mugambi hariho bimwe bitegezwa kuja mu ngiro hisunzwe amategeko agenga igihugu. Kurikira Jean Baptiste Zoronkankuze.
uwo mugambi w'isi urafise amahangiro wihaye wo gushika mu mwaka w'2025 kugira ngo ibihugu bigende bija kwiranduranwa n'imizi y'umugera wa sida kushika mu mwaka w'2030. Harimo amahangiro atatu yita 10 ariyo araba cane ukuntu hovaho novuga ibitangira abakeneye kuvugwa abakeneye gufashwa kubijanye n'umugera wa sida gushika mu mwaka w'2025 vyoba vyavuyeho kugira ngo mu mwaka w'2030 ho hazoshike atamugera wa sida kivugwa. Aho twavuga icambere nuko kuvuga gushika mu mwaka w'2025 abagendana umugera wa sida canke abageramiwe nuko babo kwandura umugera wa sida gusumba abandi boba batagikumirwa canke nabo ngo bikumire ko beshi haraho bikumira gushika kubice biri munsi ya 10 by'abagendana umugera wa sida batoba bacikumira cangwe ngo bakumirwe ahana hari. Ikindi nuko kuva ubu gushika mu mwaka w'2025 hatoba hari abakenyezi cangwe abigeme bashika ibice 10% bakigirirwa ihohoterwa rifatiye ku bitsina. Intumbero nuko ivyo bice vyogabanuka gushika munsi y'ibice 10%. Ikindi nuko gushika mu mwaka w'2025 ibihugu vyo kwisi yose hatoba hari ibihugu bishika 10% byo bigifise amategeko atubahiriza abagendana umugera wa sida canke abakarirwa abashobora kuba bo kwandura umugera wa sida usumba abandi bivanye n'ibikorwa bajejwe. Muri iyo nama rero twasanze iryo hangiro ry'isi ryo kurwanya umugera wa sida ryo kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2026 no ngaha mu Burundi yofasha kugira ngo dushikire iyo ntumbero y'isi. Ariko biraboneka ko hariho ibirimwo tegerezwa kuraba ingene vyoshirwa mu ngiro mu gihugu kuko ibihugu vyose ntibifise amategeko amwe vyoshirwa mu ngiro rero hisunzwe amategeko y'igihugu hisunzwe imico n'akaranga. Inkuru ya nyuma y'ano makuru umugambi wo gukoresha ivyuma bikunguza abantu n'ibintu bikoresha umuyaga nkuba uzogira akamaro ni washigwa mu ngiro na cane mu gukingira ibidukikije. Bikaba byashikijwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu Innocent Nibizi mu nama yo kumenyesha abafata ingingo ibijanye n'uwo mugambi. Akavuga ko bagiye rero gusaba abubaka amabarabara kuza rero barategekanya ahazoza harubakwa aho bakoresha amamodoka akoresha umuyaga nkuba bazoza barawushiriramwo. Ino nkuru tubaze mugenzi wacu David Irakoze. Nkuko bishikirizwa na Pierre Nizigiyimana yakoze ikigwa ku vyuma byo gutwara abantu n'ibintu bikoreshwa mu Burundi ngo byinshi birashaje bigaca bisohora imyuka myinshi humanya ikirere igatera ihindagurika ry'ibihe n'ingwara zimwe zo kurukoba. Pierre Nizigiyimana akavuga ko naho umugambi wo gukoresha ivyo vyuma bikoreshwa n'umuyaga nkuba mu Burundi ngo ufise intambamye zimwe ngo uwo mugambi ni mwiza ngo kuko ivyo vyuma byo bidahumanya ikirere kandi ngo bikaba binoroshe gutwara ngo gutyo ko bari guterera mu gukingira ibidukikije. Umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu mu bushikiranganje bw'ubudandaji Innocent Nibizi akavuga ko ari umugambi w'isi yose atari uw'u Burundi gusa. Ni umugambi rero w'isi yose si umugambi w'igihugu cacu gusa ni ibihugu byose biriko birashira mu ngiro uwo mugambi. Aha mu Burundi rero twovuga yuko ari intambwe ya mbere kuko ibindi bihugu bigeze kure, ariko bamenyesha yuko muri no minsi uwo mugambi programme de Nations Unies pour l'environnement yemeye uwo mugambi ukaba ugiye kuja mu ngiro. Akongera koko bagiye gusaba abubaka amabarabara ko bokorohereza abazokoresha izo modoka zikoresha umuyaga nkuba mu gutegekanya ahazokubakwa aho bazoza barasharijira iyo miduga. Hanyuma nka leta harategekanijwe ko ishira mu ngiro imigambi yo gushigikira uwo mugambi. Ukuvuga ko ubu tuzosaba abajejwe kubaka amabarabara duhereye hano mu gisagara ca Bujumbura bakagerageza bagashiraho hamwe aho bashobora kusharijira amabate zo modoka kugira ngo bazoba baziguze bazokoroherwe bazikeneye nyuma y'ibirometero kanaka ko zihindura bateri kugira banda. Mukamenya ko uwo mugambi usanzwe waratanguye gushikwa mu ngiro muri aka karere mu bihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya. David urakoze na haretu irakoze murantunga naje tuzana amakuru twabateguriye ariko rero nk'abadufatiye mu nzira mudukundire tubasure ngo bikuru byari biyagize. Umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahaye imonano kuri uyu wa kane wahora aserukirishira hamwe mpuzamakungu PAM mu Burundi Hussein Utala nkuko byamenyeshejwe n'umunyamabanga shingwa bikorwa
w'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rwishinze iterambere mu Burundi OPDD Mvunyafunyo ngo yaraje kumusezera kuko ikiringo cyo guserukira PAM mu Burundi cyari carangiye. Twabwiye kandi mu gisata c'indero ko Burundi ngo ko mwatwabwiye kandi ko Burundi ngo ntibushobora ari kwicana nabashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ivyo bikavugwa rero n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu nama yagishije abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'amashiramwe mpuzamakungu. Aho ni mu gihe intumwa za leta y'u Burundi zerutse kuja i Geneve kugira ngo zije kuganira n'igisata c'ishami mpuzamakungu ONU kijejwe gateka kazi na muntu zasanze hatumiwemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka. Burundi rero bugasaba abo bantu nyabuna kwitabira ubutungane bw'u Burundi. Abasanzwe bafasha mu gisata c'indero basabwa rero gushira uburyo mu gice ca shure shingiro mu ntumbero yo gutorera umuti utunenge twibonekeza muri ico gice. Ako kamuka katewe kuri wa kane na niyo nkuru Anatole asanzwe ari umuhanuzi mu biro by'umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama yatunganije n'ubushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe bafatanyije n'inani z'amashirahamwe Care Action Aid Reja hamwe na Roche biciye mu mugambi dukurire hamwe. Naho rero nshuti bagenzi cyo zisoze n'amakuru twe twabateguriye reka renda bashimire cyane mwe yakurikiye kuva agitangura. Shimire kandi cyane na Nadia Shimira Imana yafashije mu hinga bw'ivyuma ano makuru mwashikijwe na Virginie Pia nkayifuriza umunsi mwiza.